ya bose babisangiye n'abantu banyene bamfasha urabizi je sinzi ngene novuga je natangaye aho imbere yo kuvugisha bisangi nakuza ko imbere yo kuvugisha bisangi naco kwaje ndyohewe cyane bisangi n'umuntu akomeye kuri jewe big ifo ko ndabanza kukubwira uburyo hari habarwaye hariho n'abapfuye harabari mu bibazo iyo isawa meze neza cyane gose sana gose yahutse cyane ino uzaje gushigikira Landry Promoter mu mwuga wiwe abandi atera imbere nkuko yavuze imbere yavuze ati mu bantu bampanuye cyane ahubwo bambwira no ushika kure wowe urimwo niki gobwira Landry Promoter kano kanya Landry Promoter d'abord gatwaye tumukeze numwe mu bana twofata yuko batanguye bitoroshe mvuze ko bitoroshe nuko style yazanye gukoreramwe ibintu bijanye no kugira ngo agaragaze aba artiste na cyane cyane mu byo bariko barakora abaguye gitumo canke abakubitiye ama surprise ni vyari byoroshe bamwe barabikunda abandi bakavyanka ubona ko hageze naho yinjira mpimba niko no bivuga kubwa akazi kiwe mugabo mu nyuma barinda barabona yuko Landry Promoter atamakosa yarafite nayo mpamvu kino gihe yidegemvya rero uyu munsi yatubwiye ati sinkibarizwa muri Wakala TV arazi ko kenshi yarampanuza kenshi yarantelefona yarambwira ati bro ubona ngaha no bigira gute nkamubwira ati genza uko bivanye n'ukuntu naba naravye link canke ibiganiro yaba yakoze rero uyu munsi ni ntambwe idasanzwe kumva ko umuntu aba afise ahantu yahereye agakora hanyuma akaduha akazamuka akagira nagira ati ubu naho nkagezeho mpagararira ibikorwa vyanje kino gihe avuye muri Wakala TV yerekeje muri kino kinyamakuru canke ino TV online ya Hit Top TV twofata ko ari ntambwe idasanzwe jewe iyo umuntu akuze akagera ahantu avuga ati pour le moment nanje ngira ntangure kwihereza abari terambere ku gihugu abari terambere ku giti ciwe nkuko ibibazo byagiye bigaruka vyati nibihe bishasha ugiye kwereka abakunzi bawe canke abakunzi be TV yawe nshasha yugurutse yavuze ati nukuguma nduga sinzoguma handi nyene ati hari vyinshi muzombona ko nivyo nahora nkora mugabo hari ibindi bishasha vyinshi bizogaragara kuri jewe rero muri make novuga nti kuhaji Landry Promoter ndetse na Ibali umusanze mutwara mu cameraman wiwe mugiye ati ni nawe muyobozi wa kino kinyamakuru nanje naho nzoguma nkora kuri nyene mwahora mubibona rero muri make tumusabira imigisha ku Mana kugira ngo haruhande yuko azo bari korakora kuri TV online ejo tumubone yuguruye television radio na television uravyumva ko uvuye kuri TV online tukaja kuri radio na television azoba ari indi ntambwe kandi uraziko ndi Bishop Edison jewe burya harya nahezagiye nahejeje soon uyu mutibuze mubona yuguriye radio na television kandi birashoboka Bishop na cyane ari abavuga yuko shaka guhenuka basanga baziba TV online imeze nk'umuririmbyi tuba ati washaka usanga afisa abantu bamukurikirana no musabe bakimukurikirana kandi ariko urumva hari abavuga ntabwo ari Imana ivuga hari abavuga rero abana b'abantu barafise uko babona ibintu mugabo Imana yo yatumye ibintu bikoreka nayizo muba hafi mu bikorwa biri imbere je ndemeza ko Landry Promoter azoshika handi hantu parce que arafise amakourage urazi ko yavuze ati hari abagiye barandekuraja mugabo hari n'abanyankuraja c'est-à-dire quoi rero Landry Promoter kwa kundi nyene d'abord gushira Imana imbere hama ibisigaye navyo bigakurikira ndemeza ko umwana w'umuntu niyakuvuma Imana nayo izohezagira kandi abansi bagucira ugobo Imana nayo ikagucira icyanzo rero abo bavuga tubihoze muga turabi bikorwa hama ibisigaye navyo bibikunda abafana arabafise Wakala TV tuyisabira kuguma itera imbere hanyuma nawe atera imbere rero bikorwa yari bibiri biriko birabangabangana byose biriko birakora bose reka tubifuriza iterambere kandi byose birashoboka ndagushimire cyane bwana Big kandi ukora neza mani muri miss yego Black TV fresh vraiment ibintu bimeze neza nawe ukomeze gutera imbere nk'umuzago twamenye utarakora muri Black TV mani ntabwo wanganuka wari unanutse wari waraheze ahubwo rero boss akurikiranira hagufi shora kuburya amafaranga y'umukiro ndabivuze ko Edison azakora kuri Radio Kirti na cyane kutaviganira akora kaniko kijyoje Buja Times Saturday morning nacho warutse no nabije nabintumiye kuri cyonye ego nawe n'umuvyeyi wanje ndakunda iyo ndamutelefone namubura yo ndamubwiye ndagukeneye abanguka ndabikunda cyane gose ya bose babisangiye n'abantu banyene bamfasha urabizi je sinzi ngene novuga je natangaye aho ega je natangaye gose ko mwashobora kuza kunshigikira je sinzi ko hoje abantu banganuka ntabyo narinze ariko naryoye cyane gose ko mwashobora kuza kunshigikira cyane gose ni Hit Top TV ariko umuntu umuhaye ubutumira kana kubuzako ni ikintu kibi cyane ni televiziyo gwanyu Edison bisangi ni televiziyo gwanyu uri umuntu w'abantu
ntabwo uri umuntu w'ibikoko, umuntu w'abantu watumiye abantu rero bagomba kukwitaba. murakoze cyane gose. Iyo ukora neza uzobona n'ibitangaza bisomye. Iyi migisha ndiko ndaronka kuri mwebwe ba grand frère, ndazi neza ko izotuma anshika kure. Ndaryohe cyane gose Big Song, ngenda bisigura kubona umuntu nkabisangiye yemeye akamaro bw'ivyuma kaza Edison yemeye kuva mu biganiro, ndazi kakora cyane akaza kunshigikira. Ni ikintu kiryoshye cyane gose. Nabonye namwe baririmbyi baje kunshigikira, ndababa DJ Oli our brother abusa baririmbyi. Uwo uzi ko ari umuririmbyi kwanje bakumenya nacu bisange we na akajambo kamwe imbere kuvugisha bisange nakuza ko wewe kuvugisha bisange nacu kwaje njyohewe cyane. Bisange ni umuntu akomeye kuri jewe Big, ifo ko ndabanza kukubwira Bisange ni umuntu akomeye kuri jewe. Bisange nawe yaranguye inyuma yamambaza ati Landry Buziki ndetse no mukora bino bintu wowe ni yari surprise yarabizi. Bisange kiyobya Landry Promoter kwanje gushikira Landry Promoter ni kubera ari umukozi ndakunda tana yiwe, ndakunda ukuntu afise ishaka yo gushika ku kintu. Rero kuri uyu munsi ateye intambwe akaba yuguruye TV online, ni ngomba tuze kumushigikira, tuze kumutera intege. Igaza ama Edison nawe ndakikubaza bavuga bati ashaka kucagira ikibazo gasanga korotse gatoye, we yacha nshobona we no sukuva ntashobora gukoroka. Ivyo ndabize neza ko atashobora gukoroka kubera ni umuntu kwanza afise ishaka. Hajya ari umuntu ubona agenda ku kazi k'abandi bantu mbwa agakora atashaka, yumvira ishaka yakora atari akorera umuntu. Ubu naho ni CEO niwe nyene ico kintu, niwe nyene TV, wumva azokora gute? Cyane ngufu nyinshi cyane. Sera ndawushimye cyane. Urakoze. Ndabibuza kandi Bisange ari umumesha makuru wa umwenjenier wa RFM. Nosu umwenjenier na kwa Engineer muri RFM ngira kumenyesha makuru, akongera akaba n'umupapa. Ufise ikiganiro akongera akaba n'umupapa uko ubona kiri umusore. Apana wewe. Umupapa mwaratubwiye. Ntatubwiye. Yaratubwiye. Aheruka tubwira ivyo. Kubatizwa na kugira vyose. Nico gituma ubona asa neza man. Merci Big. Safi. Meze neza. Meze neza. Fito na gato ivyo mu gukoza. Anitwa Haston La Familia. Haston La Familia. Style man yandiri. uburyo hariho abarwaye hariho n'abapfuye hari abari mu bibazo iyo hariho abatakiryama ubarara mu nturu hariho n'abarara mu bubare batinya gutaha. Yes. Gusa muziki jya rero. Maze igihe ndirimba gusa mbikora mu buryo buri official. Naririmba nkandikira abantu komsa. Great, nawe waje gushikira Landry Promoter, iki muvuga ko Landry Promoter? Naje gushikira Landry Promoter. Iki muvuga? Sa? Iki muvuga ku muziki? Landry n'umuntu w'umuhanga cyane mu bintu akora, yani ari proud n'ibyo akora. So rero kumuvuga ibigwi ntabwo bivuga ngo bimare. Landry umuntu akunda akazi cyane, ahiga amakuru hirya no hino, ahiga amakuru hirya no hino. So rero kuba yafunguye TV yiwe ni ikintu gikaze atakundi kuntu sinumva ukuntu gisobanura. Ni kuvuga ni imiheza Imana muhaye yiwe nyine yagomba kuba afise, imiheza yiwe yagomba kuba afise, rero arayakiriye. Mwefuriza iki? Iterambere. Merci beaucoup. Merci nawe.